inkumi mukanagira ndakubwira yuko noce ngenda guhuna byose mutuntu nagira kugira byose madame mbenza bikutanye nyene nabaje utanze chuza sentire nta ifise nta sentire nta telefone iyo munzu y'umundi mugabo iyo utigira umusazi bagira bakumenesha iyo utigira umusazi Stone yagira kumena nukace wisaza jewe narishaze kandi izo ngeso hano gutatura sha uzombwira cyo mpanze urukumva je ndumuhajewe ndi umusazi kijya gihe nuko waciye wisaza iyo utisaza Stone yagira kwereke ahubwo Stone aratekereza iyo mba ndi Stone jewe nabihereza hariya nyene reka kukwita indaya gute wagiye mu rugo rw'abandi wasubiye gusenya urugo rw'abandi kana na nyoko ariko uryo rugo rwarabaryoheye ntunze urugo rw'abandi rwarabaryoheye mbega Stone mu mushaka hiye wewe ni watamutima wa Stone mwahasanze iki nico ndiko ndababaza wewe ni wawe afata yiruka kwa Stone umukobwa wiwe kwa Stone umugabo so wawe afate sisi muka Stone nawe uje kwa Stone none mu rusambure n'amafaranga bampaye ahubwo ndabona ibintu mugira bikandengera woreka kwitwa indaya gute je ndiko ndizana impamvu wanuvuge mubwira amajambo menshi we wahi byawe tubereke urabizi urabizi ntugira ngo narinuye wigira umusazi ufata wigira umusazi usanzaza abantu urazi kwikazasha bavuga ngo ingwe gutwara igitungwa gukagutanga kuraka hewe hajya ni wanje byaramenyekanye bikurire zose ntusubire kundira umutima bikurire zose sosyo ahubwo papa nareka kuhumujya ahubwo iyo wari undi mukobwa azubwenge wobikurikiranye ugahindura ingendo ntutore ingeso zaso ahubwo wowe niko ntariko ndagushigikira ikintu kimwe nakubwira niyo bari gufata wowe je nari kugushigikira ntukashigikire nagenda mwaye mateshwa urareke kunshigikira mugara ushobora gushigikira so bamufatiye mu nzu wundi mugabo bisanda babisena mu nzu wundi mugabo genda aho turabisubiramwo aho turabisubiramwo meze neza genda meze neza Hakim the Press right here guys. That's when you come to me ati kubera ko no musi Hakim yicaye na Chugazo nimufashe ku ruhande na Beninga. Beni umeze neza? Yeah, meze neza naura. Umeze neza. Guys ndabibuka Beniji yantelefone arambwira ati Hakim ndashaka kuganira nawe dukore ikiganiro mvuga oye nanje umbwiye ico kintu vraiment. Naho buri Gitega ndafata itigenda duga. Rero Beni yampamagaye ndi nga kubera iki wazananye n'aba bantu babiri mu kiganiro hari n'ikintu kizaho gutangaza mbere nazananye na bantu nyene kugira ngo nabavyeyi biwanje kwanza none Beni niwe duhamagaye nga twakoranijwe na Beni nga Beni niwe atuzanye nga Beni niwe telefone yavuga dukora iki uyo yoro nkishavuga gute aja gutera ingo z'abandi akagenda mu rugo rwa Sisi na rwa Cynthia na Stone ngo agitwaye ngo amavarize ngo agiye kuba umugore wa Stone kandi azi kafise umugore wafise ico uvuga mama umva ndakubwira barya abantu barafashe nabi papa baramugira nabi ku marezo se baramupostinga urimbaza amarushwa uracara umwana oya reka urimbaza amarushwa uracara umwana mama badashobora gushigikira umushinga ntahe wiwe ndamushigikira mu makosa ntibamufatiye mu cyumba c'abandi ntibamufatiye mu cyumba c'abandi we niho wari uri bamfata telefone yaje atayafise sentire atayafise mbe mama kuba ngenda kwishuri abantu bose bakabata ndi umwana w'indaya abantu bose bakambona barabivuga nyene kubera so wawe ahubwo so wawe niwe yagaragaje ingeso mbi niwe yigaragaje none wogira umwana w'indaro gute so wawe atayafise mama nawe mezuko mama nawe mezuko narabikurikiranye byose narabibonye umwana ntashobora kuva muhira akagenda kwinjira mu cyumba cy'uwundi mugabo urumva we bamufatiyeyo kubona abana banyita ko umwana ntibamunzaniye biramunezera kubona nitwa umwana w'indaya none waravyemeye nawe uragiyoga kuba witwa baza so wawe none ujango baje bakubwira ngo mama wawe binibi baza so wawe ahubwo wundi munsi uri kurashigikira so wawe uracara umwana nturabonasha mama reka renda nakubwire uracara umwana nturabona we narabikoze kandi n'uburundi umuntu adosubira kuza ngo ariko araza kwa papa wanje amufata nabi n'ubundi nzogenda kwinjira mu rugo rwiwe ndasenye wareka kukwita indaya gute wagiye mu rugo rw'abandi wasubiye gusenya urugo rw'abandi kana na nyoko ariko uryo rugo rwarabaryoheye ntunze urugo rw'abandi rwarabaryoheye mbega Stone mu mushaka hiye wowe ni watamutima wa Stone mwahasanze iki nico ndiko ndababaza wewe ni wawe afata yiruka kwa Stone umukobwa wiwe kwa Stone umugabo so wawe afate Sisi muka Stone nawe uje kwa Stone none mu rusambure n'amafaranga bampaye ahubwo ndabona ibintu mugira bikandengera
Woreka kwitwa indaya gute? We madam. Je ndiko ndizana impamvu wena wahanuvuje ubwira amajambo menshi we wahibyawe tubereke urabizi kandi rero madam urabizi ntugire ngo narinumire wigira umusazi ufata wigira umusazi usanzaza abantu urazi kwikazasha bavuga ngo ingwe gutwara igitungwa gukabutanga kuraka hewe hajya ni wanje yaramenyekanye biri kuri rezo sosio ntusubire kundira umutima biri kuri rezo sosio ahubwo papa narijya kwanza yavuze ngo ahubwo iyo wari undi mukobwa azubwenge wobikurikiranye ugahindura ingendo ntutora ingeso zaso ahubwo we niko ntariko ndagushigikira ikintu kimwe nakubwira iyo bari gufata wowe je nari kugushigikira ntukashigikire ninagenda mwayo mateshwa urareke kunshigikira mugara ushobora gushigikira so wamufatiye mu nzu wundi mugabo bisanda babisenda mu nzu wundi mugabo genda aho turabisubiramwo aho turabisubiramwo igihe bafatira warabona narabibonye bashikanye muhira bahavyemera ugaca wigira umusazi urisaza umusazi umusazi uri umusazi nyene urya mwanya warigize umusazi none ntube waraguma hamwe ngo bantwarira agaparisere nariko kabatega uragenda urondera ivyo bahana uzoza uratwara ivyo warondeye amaronko ufise we nayahe bari kuza kubiye ubuhehesi gusa none mbega ujya nsumvye iki none se nsumvye iki ntabira gusumbya nta gasura gusumbya none nta foto naravye none ko wamaramara ko byose wavyemeye byose waravyemeye ndabibona navyemeye gute canke bakumenye bakoshe hari indi gita wewe uje gukora amatara wewe muvyo ukora wewe kwemera ngo ukora gahanga muvyo ukora wewe gukora amatara birimo naravyemeye kugira ngo wewe ndabizi neza gutazi gufatanya n'urutsinga rwo kwanikira impuzu we ntuzi kurufanya wacuja gukwesitana inzu z'abandi wewe madam oya baramugufatiye ko bawemera izo ngeso bazikuye kuburyo umuntu wumvise ati jewe ndafite agaparasera ngurije naho utagurisha wewe ucuvuga ati ndabinge ntameze komisiyo ikorera mu gitanda cy'undi mugabo none uzura amatara yapfuye ugacuza sentire ntayo ufise nta sentire nta telefone bagiye mu nzu y'umundi mugabo iyo utigira umusazi bagira bakumenesha iyo utigira umusazi stone yagira kumena nukaciye wisaza jewe narishaje kandi izo ngeso no gutatura sha uzombwira ico wamura hanze rukumva je ndumuhajewe ndi umusazi kijya nuko waciye wisaza iyo utisaza stone yagira kwereke ahubwo stone aratekereza iyo mba ndi stone jewe nabihereza hariya nyene nasahora umuvyimba hama nkemera ibikurikira umugabo wawe je ndi umugabo wawe uzuvugira stone ndamuvugira nyene nagasuzuguro uza wihenduza n'umukobwa mu gitandi wanje uzoza n'umukobwa mu gitandi wanje oya uzoza n'umukobwa mu gitandi wanje urayo ndamukorera ukamugaye ukamuhana stone aratekereza narabibonye ugafata no mu gitandi wiwe ege mupfa muja ngo buterere numvise yamupfa muja ngo buterere numvise 35 wofise 84 ngira nico wampoye ngira washaka nyene yabo bibiro ndakubwira ati nta muntu n'umuntu no kurutisha mutanganye ibiro ije nimitwe uteka kugira ni wanshinye masinzo ariko kubera imana byose narabimenye ukiri nkumana nkiri umusore sinarengarenza abapima ibiro 5 warashikanye mu nzu turijajara ugaciye wijajara mugabo byose narabimenye muganagira nakubwira yuko noce ngenda guhuna byose mutuntu nagira kugira byose madame mbenza bikutange nyene nabaje utanze upararangana we nawe uzoteranya abantu oya ikintu genda gihonda oya ndasabye noce ndakimenda kugira ngo ntage n'ubundi muntu uzosubira kuza guteranya Sugazumviriza je urabizi kuva kare je narakugumye nyuma ni hamwe abantu badatarogene naragufashije ubwambere ubande kunkubita reka kijye none bagufatiye ku muntu ku mugore w'umuntu we vyogenda gute ahose si oya ni stone mwaraboshe ni stone guturika stone niyo yagukubise ubu naho uraza uvuga ngo binyibutse mu mutwe ungwaze n'umukobwa je narinzi gahize kari umukobwa wiwe mukora cyugatse unteranije kandi n'umugore je n'umugore wanje byari ko birahera bukebuka umuntu ya ubu rero bitanguye bushaje kugira ngo bikare gose je ngome mu muriro oya je umuntu ya telefonye n'umukobwa nyo hani byo narinzi vraiment avuga ati Akim jewe ingo sivyo wanje akubwiye ko mudama cye umva twaje tuzane tuganira neza originale tugeze ngaha birahindutse none muhira bwenda gute azuraza gupambanye nurabe nja ntayi wawe oya reka jemba bamba mu kadirisha je ngoro ya maguru